mu kirundi hari umugani uvuga ati kayibage kayivamwo, kayibage kayiviriye mu kanwa. Ibi vyavuye mu kanwa ka Paul Kagame ubwiwe atawo umugobereye, ariyemerera neza mu mvugo ifobetse. Tuza kurabira hamwe igituma yakoresheje iyo mvugo, aremera ko afise Goma kandi kugira asubize Goma, Bukavu, Kavumu n'ahandi hagenda hatandukanye, afise ivyo asaba kandi ategezwa kuraba ko babimutunganirije babimusubije. Ariko imbere yuko twinjira mwido nido, reka tubanze tubikore nkuko twabisabwe. Tubanze tutabarize umuvyeyi n'umumama yagaragaye kuva ku munsi wa higa yejo, ku munsi wejo eka no kuri uno munsi ariko arasirikira aca mu magroupe ya WhatsApp y'abakumbuga ngurukana bumenyi za Facebook, Twitter, X n'ahandi henshi agenda atandukanye za Instagram, aho uyu mumama yagaragaye adashimishijwe n'ivyavuye mu rubanza yaraciriwe kumbure, agatako avuga ati inkotanyi zaratubeshe, zaje zicoza zivuga nabi ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana, iruhande y'ivya genocide inkotanyi zaje zivuga ko ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bwarafutse isashe, ariko bo baje bari special baje kubakorera ibinibi, kanatsinze ugiye no mu nkotanyi bwazo ziravuga ati nukuri inkotanyi zikiza, n'abarundi bari mu Rwanda muri ico gihe baravuga ati inkotanyi zikiza zari fise projet nziza, zari warumva kumengo n'abantu bazima baje kubaka igihugu, ariko vyarangiye badukoreye bino. Umugore akavuga ati mbere twofuma tufukwa isashe ya Juvenal Habyarimana, kuko we urabona ibiyingi wambaye isashe uragerageza kubona sico kimwe nuko woba wafutswe urusato rw'inka. Murumva ko n'amajambo asa nuko uyu mumama yasizemwo ibishobisho n'akababaro kenshi kibijanye n'ubuzima bariko baracishwamwo ari hakurya Akanyaru mu Rwanda. Ubuzima narababwiye ko Rwanda kubwanjira gabuye, kandi narababwiye ko niko ndarondera ama preuve ari tangible, ama preuve agaragara, nze ndabagaragariza ukungera u Rwanda rugabuye. Hari u Rwanda rw'inkotanyi aribo Batutsi, n'u Rwanda rw'abitwa Abahutu aribo Kagame yambitse izina rya FDLR, intera hamwe n'abafise n'ingenga y'ibitekerezo za genocide, aribo muzosangamo agasakisaka y'amavunja, kwiyahura n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ariko bamwe mu bigarasha, bamwe bayoboka Paul Kagame mu Barundi, ndavuga nka Bacimamanda n'abandi, uzoza wumva ngo abo biyahura ngo niko bameze ngo kunuku, ariko ugenda mutahura IQ yiwe, coefficient intellectuel yiwe iri hasi. Wonje gutabariza rero mwamwumvise n'uyu mudamu, abatumvise audio yiwe canke video yiwe ngo bayibone, reka cenda yibashiriramwo hano tuyikurikirane, kuko ntaco bitwaye kongera kumviriza amajambo yavuze. Turashiramwo agace gusa gatoyi k'amasegonde angahe kugira abatakurikiranye ivyo yavuze bavyumvireho. Ikindi agwanda yamenyeshe ko uyu mugore bamutabarije kubera ko atari mu minwe yiwe, ari mu minwe ya RIB igufashe naho surtout wagirizwa dossier nkizi ni bibiri, no kwicwa kuko usanzwe uba muri ya mitumba y'u Rwanda biroroshe ngo baguhengera ugiye mu mirimo, urima wigisha hehe, bakagutegerera mu nzira, hanyuma bakakugenza uko bo bashaka. Murumva baca bakwica, hama gaca haba amapolemique, bagakrea amateatre avuga ko wiyahuye canke warusanzwe ufise ibindi bibazo mu muryango wawe. Uwo mudamu reka cenda mubashiriramwo n'uyu nyene muriko murumva ko ndarondera video yiwe. Uyu mudamu rero ngo ari mu maboko ya RIB, kandi ashoboye kuba yoba yamaze kwicwa, akaba nahataricwa, ngo abafise ijwi rigera kure ni mu mutabarize, baba muri mu Rwanda, ama societe civile, abajejwe agateka kazi na muntu, abari mu mahanga. Ariko nkagaruka ku yandi majambo numvise kandi basanzwe bavuga inkotanyi, surtout Paul Kagame, James Kabarebe, Olivier Duhungirehe n'abandi bamukikuje, baravuga ngo Rwanda mukoma induru mwareka. Surtout bakunda kubivuga arandwa iyo hageze ko bavuga Madame Victoire Umuhoza Ingabire, ateye ubwoba bwinshi cyane inkotanyi na RDF muri rusange. Barakunze kuvuga ngo mwakoma induru mwareka, yaba Union Européenne, yaba Amerika, yaba bandi, u Rwanda ngo nirutwarirwa mu gahinga, ngo dufata decision tugomba. Bisigura n'uyu mu mama kumwica, babishaka baramwica, bashaka baramurekura, bashaka baramufunga. Ariko mwavuze basi na gatoyi akumva ko ashigikiwe, naho yoba yicwa avuga ati abanyarwanda barashigikiye, abarundi baranguye inyuma, eka n'abandi bose bumva akaba barufise, bumva ko ata muntu narengereye, bumva ko ata muntu natutse, baranguye inyuma. Ntibisa nkuko wopfa ufise
traumatisme ufise inzigo kwa kundi umuntu akugwaza canka kwa kuntu ugwara ukabura ukugwaza ukavuga ati none je ndi gitabwa kubera ukuntu naka ntiyangwaje twaragendana twarasangira ibi nabiriya ariko ubona abantu baguma baza uragira nakamorale uyu mudamu rero ni mu mushire mu isengesho mu musabire libre imurekure musabe ntiyicwe musabe asubizwe agateka kiwe ko kubaho nk'umuvyeyi nimba bavuga muri sentare arenganwa koko aragaragara karenganywa niba mutunganirize nimba ubutabera aribwo bita ubucamanza mu Rwanda ari ubucamanza bwa bose atari ubucamanza bw'inkotanyi ndavuga atari ubucamanza bw'abatutsi kuko kenshi uzokumva za gacaca uzokumva iyo ari umuntu surtout mu Rwanda w'umututsi uzamva bakreya ngo yarokotse genocide n'ibindi byinshi bitagenda bitandukanye je narababwiye ibintu ndabivuga uko biri benshi naho baza bakantuka ngo Freringo ngo bukoresha imvugo no kuko nabo iyo bariko baravuga ivyabo bavuga bagiye muri Kongo bavuga ngo bagiye ukunuku bavuga sinzi ibinibi babivuga uko nyene kandi nimba hari tutsi hari hutu hari twa ni gute none ubwoko bumwe aribwo bwaburekuriwe kuvuga en plus ageze kuvuga ubundi bwoko mu Rwanda bavuga kazibe aha twebwe ni ndumunyarwanda no ukuri ni kuzoze kuravugwa ukuri ni kuvuge nta vyingenga bitekerezo ntaki umuntu mudahuje ngo nuko ari umuhutu mwicariki yasumubaze ufise ingorane yiye natwo mvuga kuma media siko mugaragaza ngo muyoborera bose mubaze bimeze gute nigikita gushimishije hanyuma mu mutunganiriza reka ndeke kubicisha amajambo kuko amakuru ahari ni menshi turaza turabire hamwe ibigenda birakurikira hirya no hino reka mbanze nze hano ndabashiremwo video y'uno mudamu abatayumvise tuyumvire hamwe inkotanyi zifata igihugu zavuze ngo zije ngo twari dupfutse amashashi mu maso ngo abantu babaye ku bwa Habyarimana ariko uyu munsi none niba ari amashashi niba ari shitingi naba nishashi nibuze hari ukuntu hazamo ibikezi ubu ngiye mbona nibuze barafashe uruhu rw'inka akaba ari uko batwambika mu maso leta no mubyeyi ari kuheka umwana amapyisi nukuvuga ngo narababwiye ngo abarundi batumva amafyisi amcaha amapyisi nkuko yabivuze bakubwiye ngo uheka umwana amapyisi umuheka umucuritse amaguru ari hejuru umutwe urino epfo aho basanzwe batangurira guheka umwana muca muhumva abavyeyi muca mubitahura guheka umwana umutwe uja haruguru ino bihimba vyo mu vyepfo bikaja epfo uhese umwana amafyisi umuhetse so atacuramye so amakika ana ishatse kuborohereza twumva amafyisi vyari byo ubutabera butinze bwitwa ubutareba igihugu cy'u Rwanda nta mategeko kigira ahubwo nkamwe mubasha aravuza ati ubutabera butinze bwitwa ubutareba sinzi ahantu ko mwahumvise ni style poetique yakoresheje ariko ndibaza ko ela improvise yabivuze nkuko nyene bimujemwo yavuze ati iyo justice ubu butabera nyene mu Rwanda ni ubwo butungane iyo ubutungane mu Rwanda butevye canke babudindiza bwitwa ubutareba ubutabona igituma buteba nuko butabona ubutabera butinze bwitwa ubutareba kuba mwavuga mukabwira abantu bose bwabwe ku Rwanda rutagira amategeko icyo naje kubona nabonye igihugu cy'u Rwanda cyarafashe abaturage bacyo kirabagurisha kizana abanyamahanga uyu munsi rero umunyarwanda nta gaciro gifite twe twagurishijwe tutabizi ibi nkunze kubivuga mu biganiro no gusesanguza ngenda ndakora ndababwira ko hari ubuce bwinshi ikigali hariho nk'akarorero agace ka Katara ngo kitwa ngo nakabarabu ntuhaca surtout uri ku maguru utari veikire nta mahirwe ubufise ibi n'ibindi byinshi nuko batotwemerera ngo tujeyo tubigaragaze nka jewe barabizi ko ntaco no basigariza kubera mwarabonye n'umwana yitwa chicken w'umuganda yaragiye arababwira taca basigarije bobo kubera Kagame na Museveni ari se n'umwana byarorusha kungene bamumanipira baramutera ubwoba gushika naho bamugarukana mu Rwanda ngo yasavye ikigongwe ku nguvu muraza mu bikore kuri Fleury le Patriote turabe kuko umuntu yigeze agurisha ifamu agurishanya n'abashumba nuvuga ngo natwe uyu munsi wa none twagurishijwe mu ifamu n'abashumba twese uwo mubyeyi leta mumbwira nawe ibya nkoreye urumva intima mfite uko ingana n'igisebe n'igikomere ntazakira mu mutima ntewe na leta ndimo uyu munsi wa none rwakuza kubwira abaturage ngo muracyarenganwa ngo nabo namwe mwarabimenye urumva iryo jambo rero ritubwiye kuri
kukubwira gutyo se urumva icyo wari utegereje kizima ni iki umuntu perezida w'urukiko akubwiye ngo naba namwe murarenganwa ngo muzarinda mupfa mukirenganwa ngo ariko mwikiza ngo nuko mwabimenye ngo hari abatabizi. Yes, reka tugeze hano ndibaza ko mwavyumvise ntaco namurengereje ko canke ntaco noba nahivye canke ngo mbeshe canke ngo fonde ivyo yavuze uwo mudamu ariko arazira nivyo murumva ko ari ukuri kandi kugoye kwakira ku ruhande rw'inkotanyi. Tubanze tuje mu karuhuko gato hanyuma tugaruke. Yes, ikaze Paul Kagame arivugira amajambo akurikira. Paul Kagame aravuga ati si j'étais moi. Yakoresheje imvugo novuga rhétorique canke figure de style canke figure de style imwe bavuga ati parler du contenant pour le contenu. Non, pour le contenant pour le contenu pour le contenant. Ni kwa kundushe kuvuga ati nanyoye icupa rimwe. Uba wanyoye ibiri ndani mu icupa ntuba wanyoye icupa. Kagame rero yavuze ati si c'était moi qui occupe Goma. Aha tukaba tuzi ko AFC M23 ni Paul Kagame agaragarira mu burasirazuba bwa Kongo mu bwicanyi kwiba gusesa amaraso kwica no guhonya ubwoko mu izina ry'imbwebwe za Sarambwe hakurya. Rero Kagame avuze ati ngo Kagame bisa nuko yariko aratuma ni message miwe Kagame yatanze abwira abantu abwira ati nimumenye neza ko si c'était moi yaba ari je mfise Goma noravye ibi bisikura Kagame ariko aratanga kaneva yo gucamwo kugira barabe ko Goma yosubizwa mu ivyo asaba. Rero ni bidashoboka narebabwiye kuko ubuhagezeho bavuga ngo FDLR Jean-Luc Habyarimana mungu wa Habyarimana ngo mu FDLR ngo ayoboye ngo ariko arakora ivyo ashoboka kugira ngo FDLR itere u Rwanda. Baravuga ko hari aba FDLR bari muri diaspora, sinzi rero ko bazokora aba FDLR bari muri Kongo bongere bakora aba FDLR bari muri Europe, Amerika, Ubwongereza n'ahandi henshi ndatandukanye. Ariko reka bino tubikorere ikiganiro cihariye mbanze ngaruke gato kuko ndabona umwanya ni sawa. Reka mbanze profite kano kanya rero ndabemere ko ca dukora ikiganiro cihariye cyo kuri rino jambo rya Paul Kagame ndababwira igituma yakoresheje zino mvugo. Mbanze rero nkengurukire abantu bankoreye umuti uno munsi n'igerekezo rya 28 kora batabizi ukwezi kwa11 umwaka wa 2025 niho Fleury le Patriote uno mubone imbere yiwanyu yashitse kwisi. Navutse itariki 28 z'ukwezi kwa11. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, it's my birthday et ça mi cumpleaños. Rero ndakengurukiye abakunzi ba Fleury Podcast TV bankoreye umuti bankoreye igitangaza mvuye ku kazi. Nabonye surprise no munsi maze kugirirwa surprise zishika nko kuri 3 ariko reka nkengurukire naho basa ko ndabavuga ni bamwe muri mwebwe musanzwe mukurikirana uru rubuga rwa Fleury Podcast TV bagize ico biyumvira. Sinzi yo babikuye, sinzi ngene bamenye aho navukiye, sinzi mba bagiye kuri LinkedIn, sinzi ko bagiye kuri Instagram, sinzi ko bagiye kuri Twitter, sinzi ko bagiye Facebook. Ya pas trop de choses sur moi. Sinzi aho babikuye ariko ndemeye neza umuntu yatanze ico ciyumviro nabagiye hamwe bakagikorera hamwe bakabikora muri silent mode mu sungeno bivuga. Ndabakengurukiye cyane. Rero abari hagufi mu muji wa Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura i Burundi muraza dusangire. Inimero yanje ya WhatsApp iri free musanzwe mubizi. Abari hagufi nabibabwiye abari Bujumbura surtout barankoma ishwashwa baransanga inbox baze dusangire. Ndabakengurukire nkoresha kano kanya rero ndabashimira mu ababikoze baba hagufi canke kure nabifuza kubikora. Inimero yanje iracari free ni WhatsApp nabaza gushaka limikash yanje reka ndabibabwire ntaco abaza kuvyipfuza mugabo ni 69 105 680 69 105 680 tandatu n'icenda ijana na gatanu amajana 680. Muraza kubona iriko Fleury n'ayandi mazina abaza kuvyipfuza. Ariko ndakengurukiye cyane vy'umwihariko bivuye ku mutima abankoreye surprise. Imana ibahezagire.
reka tugaruke mu kiganiro nyezina rero dusesangura Paul Kagame ni iki cyamutumye akoresha ari amajambo agaragara kuriya.